Burundi bw'ejo nuvuga yuko ari umugwi uzoba uhurikiyemwo abana kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 12 iri kiraja ku mugaragaro kuko no munsi navuga ko natangiye kwandika abana kuva kuri iyo myaka 4 gushika kuri 12 so Burundi bw'ejo ije gufasha babana bafise impano bya bibondo vyacu usanga bifise impano ariko tutazi ukuntu biriko ukuntu izo mpano zishobora kuba develop canke zije kure kurundi gwego hari abana baba bafise ingabirano ariko tutazi ngo zimeze gute tutazi ngo twozirondera gute umwana abonye umwana mugenzi w'umenga arababaye arafise kijya gishika cyo kuvuga mama nabonye nakayamerewe unye rero ndashaka yuko ujya mutima bawukurana bakurana umutima w'urukundo basabikanye bamenye yuko nimba ubuzima bumeze uku iwabo ejo ushobora guhinduka canke bamenye abandi byifashe gute banamenye yuko ingabirano zabo zishobora kubabera ikintu gikomeye ejo. Hello guys, ndawaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya kuri microphone Mr. Captain Dollar Capital the voice killer nyuma ya camera ni CK professional. Uyu munsi rero nkuko mubibona ndi kumwe n'umwigeme umwe mu bigeme bagerageza gukora ibishoboka byose kugira bashobore kwiteza imbere no guteza imbere abandi bigeme ekasabigeme gusa n'abatipe bose ashobora kugerageza guteza imbere impano nyinshi zitandukanye. Uyu munsi rero Mr. Captain ngo nabazaniye iki uyu munsi ndi kumwe na Digne Delicia byinshi uza kuvugana ndizeye ko biza ko ari ibintu kirumara kuri wewe uri kuraturaba wowe uherereye hano mu gihugu cyacu Burundi kana wewe uri kwisi yose ariko wumva ikirundi bite Digne Delicia Ni sawa umeze bien ego meze neza cyane ndabona urakeye cyane mu maso ego ndashima umunsi wawe uri kugenda gutega Digne Delicia sawa umeze neza ndiko ndashima ego Digne Delicia ndifuza yuko wondamukiriza bamwe mu barundi bariko baradukurikirana hano kuri Buja Hit TV. Ndabaramukije mwese muriko murakurikirana Buja Hit TV. Ego ndabakunda. Ego. Ati Digne Delicia arabakunda cyane abakunzi ba Buja Hit TV. Digne Delicia uyu munsi twashoboye kukugendera kugira dushobore kuyaga nawe ku bintu bimwe na biriya ariko tutarashika kure ndifuza ko ushobora kutubwira ikintu waduteguriye Digne Delicia wifuze kubwira abarundi hama dushobore kugisesangura. Okay, muri no mwanya nubwo yuko ntahagaze nk'umujournaliste wa DFTV canke secrétaire wa DFTV nkuko mubizi ariko ndahagaze nka CEO bafise imodoka nk'umurepresentant wa Burundi bwiza canke Burundi bw'ejo kuko Burundi bw'ejo niyo imaze kugera ku mugaragaro muri no mwanya nivyo numva bishasha ndabafitiye nko nababwiye ko nkunda abakunzi ba Bude. Yes, bakunzi ba Bude, abakunzi ba Buja Hit TV. Uyu munsi ndi kumwe na Digne Delicia. Yes, nkuko yashoye kubibwira neza. N'umujournaliste mugenzanje, umujournaliste wakora kuri DFTV. Ariko uyu munsi yaje aserukira rimwe mu ma organisation wenyine yashoye kuorganiza akakubwira ati ni Burundi bw'ejo, sivyo? Ego cyane. Ego. Ni Burundi bw'ejo. Uyu munsi rero yaje nka CEO wa Burundi bw'ejo. Ikintu kimwe no mubwira Digne Delicia nanezerewe cyane kubona washoboye kwiyumvira gukora umugambi nk'uwo washoboye kuza nka CEO bega CEO koma kuko turazi CEO nka representant nababwiye CEO abafise iki CEO bafise imodoka naho babasanga. Yes, ego uyu munsi rero tuza kuyaga ku bintu byinshi cyane ariko ikintu kimwe gikuru tuza guhagarara ko ni kuvyerekeye Burundi bw'ejo. Burundi bw'ejo ni iki? Ego Burundi bw'ejo nuvuga yuko ari umugwi uzoba uhurikiyemwo abana kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 12. Ego hama Burundi bw'ejo iri kiraja ku mugaragaro kuko no munsi navuga ko natangiye kwandika abana kuva kuri iyo myaka 4 gushika kuri 12 so Burundi bw'ejo ije gufasha babana bafise impano bya bibondo vyacu usanga bifise impano ariko tutazi ukuntu biriko ukuntu izo mpano zishobora kuba develop canke zije kure kurundi gwego hari abana baba bafise ingabirano ariko tutazi ngo zimeze gute tutazi ngo twozirondera gute hari nabandi tubizi ko bazifise ariko tutabona tukobafasha gute kugira ngo izo mpano zabo zishobore
bazivyazemwo umusaruro ntizibapfe kubusa ntibazibane gusa ngo bazibane nk'impano gusa ariko tumenye yuko après ishure hariho izindi talent canke don tuba dufise ziba zikwiye kudufasha ibindi bintu ego yes nkuko ashoboye kubisigura neza Digne Delicia atubwiye yuko Burundi bwejo bakeneye bamwe mu bana bafite imyaka 4 gushika ku myaka 12 sivyo none gadinye abana bafite imyaka 4 gushika 12 mbega n'abahungu canke n'abakobwa canke ni bose muri rusangi n'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa ego bose muri rusangi abigeme n'abahungu ego ndifuza kumenya cyane eka sije jenyine n'abakunzi bakurikirana Buja Hit TV turifuza kumenya mbega kubera iki mwashimye kugira imyaka 4 gushika ku myaka 12 ego ugerageje kuraba imyaka 4 gushika ku myaka 12 nibo bana usanga bafise impano ariko babigira nka kujya ko gufyina donc babigira nka kujya ko gufyina bacikinira nyene mugabo batabona yuko mu myaka iza bizobabera akazi canke mu myaka iza bizogira aho bibashikanye rero tuvuga ati abo bana reka tubibafashe ahubwo bakure bazi ko atari bijya byo gufyina gusa ahubwo ejo bishobora kubaviramwo akazi gakomeye bafashijwe n'aya mashure biga rero tukabahimiriza kwiga ntibibaze cane kuri ibyo tuzoba turabigisha canke tuzoba turadevelopa izo mpano zabo ariko tubereke yuko n'ishure naryo rifise akamaro karyo tubigishe kandi no gukunda abandi bana hariho abana bazoza kwiyandikisha kuko inscription ni ibihumbi 10 vy'amarundi hariho abandi bana badashobora kuzoyaronka bivanye n'uburyo buke rero nico gituma nashimye yuko ouverture izobera muri orphelinat yo mwijabe kugira ngo ndabereka abandi bana ukuntu bimeze babayage bumva ubuzima babayemwo kubera ko imyaka 4 ans à 12 ans niba bana baba gifise gishika wowe ubonye umwana yahaje uvuga ati toka pale cyo cyana ni cande ariko umwana abonye umwana mugenzi w'umenga arababaye arafise kijya gishika cyo kuvuga mama nabonye nakayamerewe ukunye rero ndashaka yuko ujya mutima bawukurana bakurana umutima w'urukundo basabikanye bamenye yuko nimba ubuzima bumeze uku iwabo ejo ushobora guhinduka canke bamenye abandi byifashe gute banamenye yuko ingabirano zabo zishobora kubabera ikintu gikomeye ejo bamenye yuko d'après yizo ngabirano n'amashuri akenewe ego yes tutarashika kuri Digne Delicia vraiment uraberewe vraiment yo merci ikindi kintu Digne Delicia nifuza kumenya kuri wewe impano zihari mu gihugu cyacu Burundi ni nyinshi kandi ni impano zitandukanye nyinshi cyane turifuza kumenya ni izihe impano mwebwe mwifuza kuko mwebwe mwakoze ikintu ciza cyane cyo gushobora guteza imbere impano z'ugwaruka ruri hano mu gihugu cyacu Burundi ego ni izihe impano mwebwe mukeneye kugira abariko baraturaba bashobore gutumira abana biwabo kugira bashobore kuza kwiyunga namwe tuvuze ngo hariho impano dukeneye ucumengo hariho abantu twarimise donc hariho abo tudakeneye hari abo twakumiriye turakeneye impano zose impano ni impano iyo ari yo yose turashobora kuyikuza nico gituma narondeye aba coach benshi nariyungunganije mu ko nshoboye ndahiga aba coach benshi umwe wese ni impano ashobora kudevelopa ndabashira hajya kugira ngo ntihagire umwana azokumigwa kuko umwana wese bafise ikintu ashoboye uretse n'umwana no kuri twebwe abantu bakuze tuba dufise ico dushoboye n'ico tudashoboye uretse babandi bigira na joie yereka yuko umenga arashoboye ibintu byose alors que nta muntu ashobora ibintu byose mugabo umuntu wese tuzomufashiriza kuco ashoboye ego hari abafise impano zo kuririmba ego hari abafise impano zo gutamba hari abafise impano zo gukina amareresi nizere ko abo bose bakenewe kugira bashobore kuza kwiyandikisha muri mwebwe ego cyane kuko hariho navuga ati n'amakampuni canke amalebo turi kumwe tuzokorana no kuvuga ngo tumaze kumenya amatana y'abana tuzomenya aho tuba klasa mu gihe kiza kuko hazoba n'ama competition après tuzomenya ati uyu unye ashaka kuja muri lebo kanaka canke ashaka kuja muri agence kanaka ikomeye ashaka gufatwa mugongo ni company bivanye na tanga tumubonanye bivanye kandi n'ukuntu yayikujije ego ikibazo cyo kwiyandikisha kizoshobora gutangura ryari eka kizoshobora no kurangira ryari ku muntu ariko dukurikirana muri kano kanya ikibazo gitangura no mu wese shikitariki 20 nagize imisi mikeya kugira ngo ijya misi 8 ijya ndwi tuzo tuyimare turiko turitegura kugenda gufasha abana muri orphelinat tuzoba turi kumwe nabande ni bangahe bimeze gute kuko urabona nk'ubu unye narashatse ko boronka ama t-shirt yabo kuko
nukuri abana n'abantu bagoye cyane najivye narabikora nkiri mutoya mbonye naka yaje yambaye impuzu nziza kuruta jewe nashika mbwira papa je nabonye umuntu yambaye impuzu niyi ndagusavye yingurire rero ivyo sinashatse ko biba ngo njyanisha abana nashatse ko bose babambaye uniforme kugira ngo tuvuga ngo naka canke naka ngo asumbije iki anjyanye iki ego ikintu kimwe no kubwira avuze yuko bazoba bambaye uniforme kuko twababwiye yuko ni mu myaka guhera imyaka 4 gushika ku myaka 12 sivyo none Digne Delicia ego wumvise uniforme ntabwo bavuze ko ari uniforme za kaki oya zo zimeze gute izo uniforme ni tricot zizoba ziriko logo yanje ya Burundi bwejo uretse staff yanje abari izo bifise Burundi bwiza izo muzozibona hafi cyane kuko navuga yuko ari logo nshasha nzosohora umurundi canke umurundi kazi wese ayifuza arashaka kuzoyigura uretse staff yanje mugabo Burundi bweje bari yabo bana so umva ni tricot izoba ziriko izo logo ego ku muntu yifuza kuyandikisha iyo kwitwaza iki kugira mushobore kumwakira kuko hariho gihe ugasanga umwana ashobore kwishikana wenyene ego ashobore gushikanwa n'umuvyeyi ugasanga abavyeyi bariko badukurikirana kuri Buja Hit TV iyo kwitwaza iki kugira mushobore kumwakira iyo kwitwaza photo passport z'umwana n'ibihumbi 10 hama akatubwira na size y'umwana wiwe canke akamushikana kugira ngo bamupime bamenye itriko ishobora kuzomukwira ego muri kano kanya turi mu gihugu cy'u Burundi eka directement turi muri centre muri capitale niko bavyita muri capitale ya Bujumbura hari abandi bana bari ruguru bifuza nabo nyine bonezegwa cyane bagiye mu kintu ciza nk'icyo mwashoboye gutegura bobo mwabateguriye iki abantu bari ruguru bari za Gitega bari za Makamba hariya hose cankuzo ego bose tuzobashikira kuko après iyo ngaha anye tuzoshikana handi uretse yuko ikintu cyose kigira intango kikagira n'iherezo novuga yuko nimba duhereye ngahe Bujumbura bidasigura ko bizoguma ngaha nyene Bujumbura ariko tuzibukana bari abandi nico gituma twibutse n'abari muri orphelina kuko nabo hari habazoba bariyo bifuza kwifadikanya natwe mugabo bavuga ati murabona twebwe ahantu turi ntidushaka kuronka nk'iyo 10,000 par exemple canke dushaka kuronka ukuntu dushika muri ville aho hantu muzoza murigishiriza abo bana mugabo ntibivuze yuko n'abari ruguru canke mu yindi mihingo tutazobashikira ariko twabaye turatangura nabi Bujumbura n'abandi barahandi ntibibaze ko twabibagiye ego hari ikintu nifuza kugusaba Digne Delicia sivyo ego ushaka kunyemerera Yego nta kibazo. Hariho abantu bifuza ati ngo mbega twobatora gute? Twobasanga he? Twobigenza gute kugira ashobore kuza kwiyandikisha? Ego twobigenza gute? Turi kure twobasanga he? Ahantu dushobora kubasanga maze tukiyandikisha. Ego murashaka kundondera kuri page yanje ya Burundi bwejo ndafise na page ya Digne Delicia Burundi bwiza mugabo muri no mwanya ndiko nkoresha cyane Burundi bwejo kuko urabona ko ari cyo kigezweho Burundi bwiza ntituragishikira cyane donc murashaka kundondera kuri page ya Burundi bwejo canke Instagram Digne Delicia 0 nimero ya WhatsApp ndayitanga ni 75 722 798 ego urakoze cyane kuduha nimero yawe ya telefone guys kino no basaba abarundi mwese mukomara dukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hit TV we ni Mr Capitaine de la Capitale the Voice killer ndi kumwe na Digne Delicia ndifuza yuko ujya muri commentaire ugashobora gushigikira kino kintu Digne Delicia ariko arategura uyu munsi yaje nka CEO Yaje representante CEO nakubwiye bimuranga yaje nka representante wiki kintu yashoboye gutegura wenyene cyitwa Burundi bwejo gisigura iki ni kintu ciza cyane yashoboye gutegura wenyene Digne Delicia ndifuza yuko ugira icyo ubwiye hari abantu benshi bariko badutwirikana muri kano kanya abantu bifuza bumvise icyumvire ko ari ciza kandi bifuza no kugiterera muri ico cyumviro cy'wanyu kugira gishobore gutera imbere kuko nizere yuko atari cyumviro kizoherera ngahanye ngo kibuye umwaka nizere ko kizoshobora no kuba mu kindi gihe niki kintu ubwira abantu bifuza guterera byogenda gute abifuza guterera canke abifuza gushigikira kino gikogwa barashaka kuturondera kuri 75 722 798 Instagram ni Digne Delicia 0
canke Burundi bwejo page ya Facebook canke kuri Facebook yanje ni Digne Delicia. Bon barashaka kuturo canke bagaca kuri Mr Capitaine arashaka kuzonshikira akambwira ati hari umuntu kanaka canke mugashira muri commentaire parce que ama commentaire yose ndayasoma nkamenya wipfuza gushigikira canke kudufata mu mugongo kino gikorwa. Hariho n'abatifuza kugishigikira gusa ahubwo bashaka kuzohashika bifatanye natwe nabo turabahaye ikaze. Amabisi azoba hari ku bwanyu, hariho amabisi azoba ategekanijwe hajya, murahawe ikaze cyane muze muduherekeze mudushigikire muri kino gikorwa kugira ngo abana baze babashe kwishima babonye abavyeyi n'ibibondo baje kubaraba. Digne Delicia ari kintu nakunze cyane igihe nashobore guca mu mbuga ngurukana bumenyi wawe hari kintu wavuze yuko kizoba itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ndifuza yuko bashobora kutubwira ni giki kizoberahe. Ego ni ouverture nyene ndiko ndabatumira ni ouverture ya Burundi bwejo. Iyo uvuze ouverture nizere yuko ari iyugurugwa rya Burundi bwejo nukuvuga ni gizoba itariki 28 z'uku kwezi kwa kabiri izobera mu kigo ndera abana yo mwijabe ariyo bita orphelinat yo muri Jabe niho tuzobikorera mugabo kubifuza kuduherekeza tuzohurira muri ville ahantu kuri Palais des Arts à 10h. Amabisi azoba ari hajya azoba ariko amabase ya Burundi bwejo direct muzoca winjira. Hariho izoba zigenewe aba journaliste, hariho n'izoba zigenewe baririmbyi canke abandi bashaka kudufata mu mugongo canke abandi bavyeyi, hariho n'ivyo bibondo vyacu. Rero urumva bizoba biri hajya, ntimwitinye murahawe ikaze cyane. Ego ndafise kandi kabazo Digne Delicia turiko turarangiza ikiganiro cy'iwacu. Ndifuza kumenya ho hari abandi bantu mwa mwaratumiye bashobora kuza kubashigikira muri ico kikorwa. Ego hari abo turiko turatumira nkuko nyene mubibona turiko turagerageza gutumira abantu duhimiriza abantu. Hariho n'abariko baradufata mu mugongo. Ndashimira CEO wa DTG company novuga ati ariko aradufasha cyane. Ndashimira Bookiv Label nayo iriko iramfasha muriko murabona ko cover zimeze neza. Ndayishimira cyane n'abandi muzomenya. Digne Delicia ku umwe mu bana bo hano mu gihugu cyacu Burundi badashoboye kuba bafite iyo 10,000 ego ariko akaba afite ya mpano nyine mukeneye, wewe yo bigenza gute kugira ashobore guparticipa muri ico gikorwa mwateguye? Ntituriko turakumira umwana n'umwe ahubwo hanini dukeneye 10,000, hanini dukeneye ijya talent, dukeneye ijya mpano kuyizamura. Si kuneza yiwanje ni kuneza y'abarundi n'abarundi kazi, ni kuneza y'igihugu cacu catwibarutse Burundi. Ni kuvuga ngo uwo badashoboye kuronka iyo 10,000 umuvyeyi wiwe canke uwo bamufise yondondera kuri ya 75 722 798 canke Burundi bwejo page ya Facebook tukabiganira tukamenya neza ico dushobora gufasha kuko hanini dukeneye ajya 10,000 dukeneye ijyangabirano ijya mpano yiwe kuko urumva dukeneye kumenya si ari iyo 10,000 yabuze canke ari kudashaka kuyatanga. Rero ivyo nibisanzwe birashika kuko sabantu bose bategerezwa kuronka iyo 10,000 mugabo umuntu abona yuko afite iyo mpano adafite iyo 10,000 ashaka kutwandikira tukamenya ukuntu dushaka kugira réduction. Ego bakunzi ba Bujo Hit TV wari kumwe na Mr Capitaine de la Capital the Voice Killer kuri Bujo Hit TV. Nyuma ya kamera ni CK Professional. Turabashimye mwebwe mwese mwereko muradukurikirana, mwebwe mwese mwashoboye kuduha akanya kugira mushobore kumviriza ico twabateguriye uyu munsi. Ego ndifuza yuko wogira ikintu babwiye abarundi bo batazi, wifuza yuko bamenya kuvyerekeye iki kintu mwateguye. Abarundi n'abarundi kazi abari mu Burundi n'abatari mu Burundi ndabatumirira cyane kwitaba kino gikorwa. Novuga yuko ari gikorwa gihesha image nziza uburundi nkuko kandi tubizi yuko buri muvyeyi wese ahimbagwa yabonye kibondo ciwe canke umwana we ariko aratera imbere. Tuteze imbere ibyo bibondo vyacu twagabiwe na rugira, duteze imbere impano kugira ngo tubandanye duhesha image nziza uburundi bwacu. Rero ndasaba yuko umuntu atarakora subscribe kuri Bujo Hit TV abikore kugira ngo ntazaracikwa ibiganiro nk'ibi. Murabona ko ababaja bakora Captain Nasike Jeffrey baranera ubwo bariko barakora. Rero ndabasavye yuko muza gukora partage kuri kino kiganiro. Nta dislike dukeneye muri kino kiganiro, nta dislike irimwo, ni like gusa na comment mutubwire ukuntu ibintu biko biri pasa. Ari ukeneye kwandikisha umwana, ari ukeneye Mr Captain kumubwira ati félicitations,
byose tubone muri commentaire hanyuma kugira tubanetezanye imbere hamwe wifuza kunshigikira n'uyifuza kumfata mu mugongo mwese murazi yo munsanga Mr Captain J CK. Hari ikintu nifuza kumenya ntarashobora kurangiza kino kiganiro cy'uno munsi ndifuza ko yuko wonyibutsa aka nimero ku muntu yifuza kwiyandikisha ashobora kubatora neza 75 majana 722 majana 798 75 722 798. Ako kanimero kuri WhatsApp kariko? Ego. Yes. Ego guys, ndabashimiye gose abantu mwari ko muradukurikirana kuri Buja TV yari Mr Captain Dollar Capital. Uyu munsi nashoboye guhura na Digne Delicia mu bwami bwa Buja TV. Imani habwa icubera kuko niyitigera inanirwa abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu uku niko turangije ndabakunda cyane big up sana mapema sana.